Abagendana ingwara z'amaso n'abandi bifuza kwipimisha bariko baritabira igikorwa co gupima ingwara z'amaso ku buntu. Dr Philbert Rimezo avura ingwara z'amaso akongera akaba n'umuyobozi mukuru kw'ivuriro Lighthouse aratubwira icatumye hatunganywa ico gikorwa. Uko umwaka utashe iyo tugeze uwo munsi na twebwe turafasha abantu tukababwira yuko boza tukabakira ku buntu, tuhora tubigira kubera tumaze kubona ko hari abantu bakunda kwanka kuja kwivuza canke batinya ko uburyo bubagora, tukavuga tuti vyoba vyiza twakiriye abo bantu abo ari bo bose, ababishoboye n'abatabishoboye tukabakira kugira tubapimire amaso, aba batafise ibimenyetso mbere n'ababifise. Muganga Philbert Rimezo amenyesha ko hakigwa bose haba abana n'abakuze. Uno munsi kubera ari muri rusangi twakira abantu bose, twakira abana, twakira abakuze, twakira n'abasaza. Nta mugwi twafashe ntitwigeze tugaburamwo bamwe ngo tubace mu migwi. Igenekerezo rya 12 Gitugutu k'umwaka utashe harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wo kubona neza.